Projet yanje yashoboye kuba finance par PAEEJ transformation des eaux en farine ngaha kugira ngo umugambi ushobore kuba wikwiye turafise n'ibindi cyo duhingura ngaha harimo arima concentré ku nkoko ku ngurube n'ibindi harimo nk'imbata inkanga turazigaburira zongere kandi ntararonka financement nakora bike kandi abantu benshi ntibari banzi misanzwe abakiya naraza kubarondera muga uno munsi nabo nibo bandondera kumva zo kwamaze kumenya ndashima rero uno munsi kuba PAEEJ ifashe mu mugongo no kuvuga ndiko ndaraba ku munsi ndaraza plus de 500 000 fois 30 jours ndikuvuga ku kwezi ndashobora kudandaza plus de 15 000 yakazi kageze neza imbere yuko ndonka umutahe wa PAEEJ ntarawuronka nadandaza nabi guko byarashanka dandaza nk'ibihumbi 150 ku munsi hari igihe ntadandaza na makeya bivanye n'ukuntu abantu batari bwamenye ntaronka umutahe wa PAEEJ nakoresha abakozi bashaka kuri 2 gusa nabonye twakorana nabi mugabo uyu munsi ndafise abakozi bashaka kuri 6 mbona dukorana ku munsi nabandi bashaka kuri 3 begeranya amagufa mugabo nkabagura ivyo barose nkabahebesha babazanye